Dusubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye kuri imbonesha kure ya Hejuru TV aherereye. Uyu numwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije turi kuwa kane ku munsi w'igenekezo rya 22 kwezi kwa gatanu 2025 turabahaye ikaze aho muri hose kandi tubaramutsa bazaba kugira ngo nimucikwe n'aya makuru twabateguriye uze kumviriza neza idonido. Imbere yuko tuyatangura reka turamutse kandi duha ikaze mwe mwese mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mbere mu gihugu c'u Burundi, abari mu ntara zo mu buseruko, mu bumanuko, mu rengero hamwe n'uburaruko, n'abari ku migwa mikuru yompi ubwo ni Gitega na Bujumbura, mwese turabaramukije kandi turabahaye ikaze. Bari ku mugabane wa Afrika mwese mutwumviriza turabaramukije kandi turabahaye ikaze. Bari ku migabane ya kure namwe mwese turabaramukije kandi turabahaye ikaze, dusaba ko kugira ngo muje muronka ibiganiro n'amakuru yacu mufyonde kuri subscribe canke sabone kugira ngo bije bibishika ko muri bubambere. Turabahaye ikaze rero tugiye kugaruka kuri Agathon Rwasa n'abamuganira. N'intwari ziracabaho mu Burundi. Umupolisi Bagendanira afunzwa zira gutabara abanyororo bagwaye. Nkuko ubibona mwisanamu ubona umupolisi Caporal Chef Bagendanira yamenyekanye cyane mu gihe yarajejwe umutekano wa Honorable Agathon Rwasa, umukuru w'Umugambwe CNL. Amafoto menshi ya Agathon Rwasa ari mu makoraniro ya CNL, uyu mupolisi aboneka ari inyuma yiwe. Imyaka yose Bagendanira yari ku kazi yarungitswemo n'igihugu, ntabwo yari umunywanyi wa CNL. Abamuzi bo bamutubwiye nk'umukozi w'Imana yikundira gusenga atabazwa ivya politike, akabazwi ko asengera mu ishengero rya Pentecote. Agathon Rwasa amaze kwakwa abajejwe umutekano wiwe, Caporal Chef Bagendanira yasubiye mu kazi kiyo mu gipolisi. Yarakuriye mu ntara ya Gitega, mu nyuma garukanwa i Bujumbura ku cicaro gikuru c'iperereza hafi ya Cathedrale de Giramundi. Aho agereye ku cicaro c'iperereza, Bagendanira yihaye igikorwa cyo gusengera bafungiye na cane ababa bagirizwa ivyaha bikomeye, ugasanga barihebuye. Yarashoboye no kugarukana ivyizigiro muri abo banyororo, mbere bamwe batangura kwihana ivyaha barakizwa biyegereza Imana. Abo bakoranye mu iperereza bakaba bavuga ko igihe cyose umupolisi yatonze ku kazi, icambere yakora ko bakuja gusengera abo banyororo akabaremesha. Caporal Chef Bagendanira niho yatangura kubona ko hariho abanyororo bariko baragwara ariko ntibavuzwe, bimutera ikigongwe ko bazohava bapfira muri ubwo busho bw'iperereza, aho usanga abanyororo barara kwisima kandi bagafungura rimwe ku munsi. Amakuru dufise avuga ko Bagendanira yoba yaravuganye n'imiryango y'abanyororo arabazanira imiti, bamwe akabagurira udutani n'ibitumbura, gutyo rero barasubira gukomera. Haciye iminsi rero abakuru bo mu iperereza baratangaye ingene abanyororo bateye bakomera kandi batigeze bavuzwa. Ntituzi ko bari bateguye ko abanyororo bazicwa n'iyo ngwara. Abatwara iperereza barakebwe ko hategerezwa kuba hariho abapolisi bafasha abanyororo bagwaye, niko kubatega umutego. Iperereza rero rikaba ryaramwiketswe. Hari abagwanyi bare Tabara bari bamaze igihe bafungiye mu iperereza ry'igisoda, abo barimuwe n'uwitwa Nkoroka bajanwa muri documentation. Abandi banyororo barabizera ntibamenya ko ari abishikanye baje gusoma urusaku. Nuko rero abo basomyi b'urusaku baratanga raporo zabo zijanye n'abapolisi bafasha abanyororo bagowe. Igikorwa cabo giheze, bano basomyi b'urusaku barajanwe mu mpimba. Kwigenekezo rya 27 kwezi kw'icumi umwaka wa 2024 abapolisi barasambishijwe, umwe aremera ivyo bagirizwa. Bagendanira nawe boba baramusanganye muri telefone ivyo yandikiranye na mushikiwe w'umwe mu bafunzwe. Bagendanira na bagenzi be baca barafungwa muri documentation, mu nyuma bajanwa mu mpimba. Ubu rero bageze mu ibohero rikuru rya Bubanza. Sentare rero zaramurekuye vy'agateganyo ariko yagomejwe mu munyororo. Ni nyuma y'imisi 10 rero bafungiye mu iperereza, Caporal Chef Bagendanira na bagenzi be barajanwa kuri parike. Uwo munsi nyene hari kwigenekezo rya 5 kwezi kwa 11 2024 baciye binjizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba, bagifatwa n'iperereza bagirijwe kumena amabanga ya SNL no gukorana n'imirwi y'abarwanyi. Ariko bageze muri parike rero bagirijwe ko bashatse gukoresha
gutorokesha abagwanyi ngo babanje kubambika impuzu z'igipolisi mu nyuma rero bakaba barajanywe imbere y'abacamanza ba sentare nkuru ya Mukaza canke chambre de conseil kugira sentare yemeze ko bano bapolisi baguma bafunzwe ku igenekezo rya 29 Munyonyo 2024 sentare yategetse ko barekurwa vy'agategano bakaburana bidegembya sentare yabonye ivyo bagirizwa bidafashe ariko rero ntibarekuwe parike yaciye yunguruza ku igenekezo rya 28 ukwezi kwa kabiri 2025 ko Budaperi ya Bujumbura meri nayo nyene yemeje ko barekurwa bakaburana bidegembya sentare yavuze ko ivyo parike ivuga bitagira ishingiro no biri gutyo rero Caporal Chef Tade Nahayo na bagenzi be bagomye bafungiye mu ibohero rikuru rya Bubanza. Iyi rero ni intwari ikomeye cyane ntiyivye ntiyishe ntiyahemukiye igihugu ntawe yatutse. Caporal Chef Tade Nahayo na sentare ziravyemeza ico yakuze rero kwabaye gutabara abanyororo bagira bapfire mu gasho kubera kutavurwa. Tade Nahayo rero akaba yarigishije ijambo ry'Imana agarura ivyizigiro kubihebuye bamwe mbere bahitamwo kwiyegereza Imana. None ko twitwa ngo turi mu ntwaro yashize Imana imbere umuntu nk'uyo afunzwe gute? Tubibutse ko ari n'undi mupolisi yoba yari yamirije ibiturire havuga biherekeresheje ijambo ry'Imana ndetse mu nyuma yaciye arekurwa. Dusubira gutera ka mushikiranganje Domine Banyankimbona jerwe ubutungana akaba ari we yagaba amabohero arekure nizo nzira karengane kumbure risigaje n'ukwezi kumwe muri leta ngo karacingani azosige izina ry'umukenyezi atigeze yumva ijwi ry'abarenganywa. Procureur General de la République Ronald Manirakiza ngo ni gute hagumiza mu munyororo abantu abacamanza bamutegetse kurekura by'agateganyo kubasha bwo kurengera abacamanza abukura hehe ngo yamana yafukama imbere muri 2024 kabwira abantu katazigera barenganya vyahereye harya nyene niko Pacifique Rinahazwe abaza utwo tubazo. Akaba yabandanya agira ati Musenyeri ya Partema Nyaboho arongoye CNDH ngirega mu vyujerwe ikica abafunzwe kiza imbere turagusabye wishikira mu ibohero rya Bubanza utabare zino mpahazwa. Pacifique Rinahazwe akaba yaheraje iyo nkuru agira ati tumutera intege ngo bakunzi b'uru rubuga twarigeze gushigikira umuryango wundi mupolisi w'umusenzi kandi w'imvuga kuri yari Caporal Chef Jerome niyo nkuru nkuko twabibabwiye mu gihe rero yarafunzwe ndibaza ko n'ubu ngo twosubira tugashigikira umuryango w'umukozi w'Imana Caporal Chef Tade Nahayo nimba rero hari ubushikira umuryango aratubwira aho abashaka gushigikira bocisha ngo nimero ya Lumikash be na code yaja kugira ngo vyorohe mu gihugu kiberamwo ababi angana kuri aho ngo biratanga icizere kumva kibaho intwari nka Tade Nahayo. Rero no mupolisi Agendanira Agathon Rwasa murumviriza ibigwi vyiwe muri kaminuza y'u Burundi agatotezo karabandanya ku munyeshuri yitwa Tony Irankunda. Biri muri kaminuza y'u Burundi rero nakayobera abahinga tumaze imisi twumviriza inkuru z'amarorerwa akorwa n'imbonerakure zitwa ko zijejwe umutekano muri kaminuza y'u Burundi cane campus Mutanga. Mu ndwi rero iheze hari amakuru yagiye habona ivyashikiye umunyeshuri yitwa Tony Irankunda derege wa bac 3 mu gisata cigisha ubumenyesha makuru journalisme mu ijoro rero ryo kuwa 12 shikuwa 13 kwezi kwa gatanu 2025 mu gihe yari yicaye hafi y'icuma kibafasha kuronga internet muri Tropicana ya kabiri kiri no hafi y'icumba ciwe. Tony yabonye haza imbonerakure zibiri zimutegeka kuja kuryama nawe rero azishura ko zikora we yagakoze zitaranaza no muri kaminuza bihera ngaho imbonerakure zishaka gukubita Tony nawe rero arivuna haranatabaza abandi banyeshuri barashwa baduka no vyahavuye bikomerera Tony Irankunda kuko userukira abanyeshuri yabonye kari ko kumwihora naca aramufungisha. Joro Tony Irankunda yari iraye mu gasho ka zone bwiza. Tony Irankunda wenyene hasanzwe ari imbonerakure yahoze ijejwe gukosora no kuvuga gukubita abandi banyeshuri mu gihe c'ubuserukizi bw'abanyeshuri bwari imbere y'ubutwara ubu ubwo Tony Irankunda yakubise hagihambaye harimo witwa Simoni Bazirutwabo nawe nyene yari asanzwe mu mbonerakure zikora mabi muri kaminuza. Muri 2023 Simoni Bazirutwabo yatowe kuba representateur general des étudiants aca arakura bamwe bose bagize uruhara mu ikubitwa ryiwe. Mu ndwi yari iheze Simoni Bazirutwabo yaronse akaryo ko kubeshera Tony Irankunda ko ari guhungabanya umutekano wa kaminuza muri kino gihe c'amatora. Yapfuye rero kubiha Colonel Gaston w'Imana batazira Dauruwesi
ajejwe umutekano muri kaminuza iyo nawe aba arajanye Tony mu gasho mu bwiza. Tony Irankunda akaba yagirizwa ko yarondeye ubutabazi muri Fokode. Abanyeshuri barababajwe n'akarengane Tony Irankunda yakorewe baratabaza bukeye bapfira ro kwandika ivyashikiye umunyeshuri birakwira hose ingene ariko ararenganywa. Umunsi nyene yaraye arekuwe ariko bamufungishije bakaba barababaye babonye afunguwe baca barondera kongereza kuremeka intebe ishushe. Mu mwanya wa mbere Tony Irankunda yagirijwe ko ari we yandikiye Fokode asaba gutabarizwa. Ubwo nyene telefone we yaciye ifatwa imara imisi mu minwe ya Colonel Gaston Wimana ntaco rero bayisanzemwo. Umunsi wa mbere uheze Tony yarasubijwe telefone yibajije ko biheze. Kuva ejo yaheze Tony Irankunda yatangiye kuronka imitahe canke convocation imuhamagara kwitaba igipolisi muri zone Rohero. Bageze rero basubiye kumutabariza kubera byo umutima uhagaze n'ibiriko birashikira Tony Irankunda ngo ntibumve ingene ibibazo bibereye mu kigo ca kaminuza. Wari yafashwe akaba yararekuwe biriko birafata uwo murindi mu gipolisi. Babibonwa rero inzigo y'abashaka kugirira nabi uyu munyeshure. Pacifique Nazwe rero ahamya ko Tony Irankunda atigeze atabaza Fokode kuko igihe Tony Irankunda atabarizwa yari mu gasho nta telefone yari afise no mu ntango bagenzi baramutabarije batazi ni yafungiwe. Abandikiye Pacifique Nazwe muri Fokode n'abanyeshuri bashika kuri 6. Bamwe rero bari abagenzi biwe abandi arabo bigana abandi sinimbonera kure ariko barababajwe n'akarengane Tony Irankunda yoba yarakorewe. Bamwe rero mu bamuzi bakaba baranditse bavuga ko batangaye Fokode itangarije Tony Irankunda kubera bamuzi nk'imbonero kure yanka cane. Urubuga rwa Pacifique Nazwe yoba ari no mu bahuze batukana cane kuri urwo rubuga muri commentaire yoba yaranafatiwe n'ibihano ico gihe bariko rero bamubeshera ko bihagarike ntaco ngahuriye ko na Fokode nguko bamutabarije ngo twotabariza Simo bazira utwabo mu gihe yogirirwa nabi n'uwo Tony Irankunda. Muri Fokode ngo ntiducagura uwo dutabariza n'abatunganwa bikomeye turabatabariza mu gihe babangamiwe. Akarero ngo twatanze kuri General Bunyoni karakwiye kugira ntihagire uzobesherwa ko akorana na Fokode kubera imutabarije. Na Varisito Ndayishimiye ngo tuzomutabariza hageze niko Pacifique Nazwe yoba yanditse iyo nkuru yiwe ku rubuga rwa Facebook. Mu yandi makuru rero n'ubundi avugwa mu gisata c'agateka kazina muntu hamwe n'umutekano reka duhereze kuri iyi nkuru. Kugeza ubu abatwara iperereza ry'u Burundi ntibaravuga iyo bafungiye Mugisha Jacques bita Abdul Rashid. Duherutse gutabariza rero umunyagihugu yitwa Mugisha Jacques bita Abdul Rashid muri Islam. Abdul Rashid akaba yarahagaritswe n'iperereza ry'u Burundi SNL kwigenekezo rya 28 ukwezi kw'icenda 2024 ryamufatiye ku rupango hari apanze mu Ruziba ni mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Turabwiye ko Mugisha Jacques yafatamwe na nyene rupango yarapanzemwo aho mu Ruziba witwa Nzorirenga Juma yagirijwe ko apangishije inkozi y'ikibi. Abandi bafashwe n'abakomisiyoneri bafashije Abdul Rashid kuronka inzu itari iteka y'isa hamwe na Ndayishimiye Shabani. Twaravuze n'umusore yitwa Nzisabira Saidi yafatiwe muri Tanzania azanwa mu iperereza ry'u Burundi yagirizwa ko akorana na Mugisha Jacques bita Abdul Rashid. Abo bose rero baramaze amezi 8 bafungiye mu iperereza harya hafi ya Katedrale Regina Mundi i Bujumbura. Ariko rero Mugisha Jacques bita Abdul Rashid Siyari hariho ubwoba ko yoba yarishwe n'iperereza. Hari nayo rimwe mu bahora bafungiye mu iperereza ngo hari abayisilamu mu mazi imisi mutabariza bafungiye mu iperereza i Bujumbura. Ndagira nabamenyeshe ko nanje ariho nahora mfungiwe. Bariya bose rero narababonyeyo ariko hari umwe witwa Abdul Rashid ashobora kuba yarishwe yarabayeyo n'imisi mike akubitwa cane mu nyuma rero baramutwara nitwasubiye kumubona. Sinzi ko yapfuye canke buba baramujanye ahandi kuko twarumva ko hariho ahandi hari ikigo gishasha mu buterere bajana y'abantu bashobora kwicwa. Uyu Abdul Rashid rero yamaze nk'indwi zibiri afungiwe ahantu hatugururwa bamusohora mu ijoro agiye kumena imyanda aboneka ko yakubiswe cane yuzuye amaraso ku mpuzu aduma ko n'urusazi. Rero ngo birashoboka ko atakiri muzima. Ivyo vyarashikiye Abdul Rashid rero biri ku gatwe ka General Major Defonse Barone Marongo y'iperereza. General de Brigade Manuel Ndayizi gasanzwe ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu murantunge mu biro vy'umukuru w'iperereza na Colonel Domitien niyo nkuru atwara iperereza mu gihugu hagati bano bategerezwa yo gusigura iyo bashize muri Mugisha Jacques. Pacifique Nazwe avuga ko rero ngabandanye gusaba afise umwidondoro we kugira ngo bawumuhereze.
turabakengurukiye cyane mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru tubagezaho twari twabateguriye ivyo bigiye bitandukanye ku nkuru zagiye ziratangazwa no kuranira agatika kazina muntu Pacifique Nahazwe ari nawe arongoye Fokode basabere kugira ngo nimucikwe n'yandi tuza kubatunganiriza ku mugoroba kuri uyu wa kane kwigenekezo rya 22 Rusama 2025. Fyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonako wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire bandanye kugira ibihe vyiza cane mukurikira Hejuru TV.